Niwe na abasipatia takaribu unasikia ncha inkoko uko na marara nayo ndagukarabisha ego sha merci sha uriko urumva birusenge senge amen ya nkoko rest in peace aheza mwijuru mwebwe murabagenzi sana muri close like friends bigenda gute ubwo bugenzi bwanyu wewe bufise uburemere cyane nk'uko duhuje ubujuju tugahuza n'ubusazi duhuje ibidefo byose benshi usanga hatabwenzi bwagiyemo bwa cyane hagiyemo n'inkundu me kuri mwebwe harimo limit kubana hagomamwe bwa bugenzi nyene nabwo rurimo ari urukundo ntabwo mubona sinzi ukuntu ibintu nari kubikora ntafise umukinyi w'umuhinga nka Fani sinzi ukuntu nari kubikora ntafise tala ya Fani kubera ko jewe twamenyanye abantu bahuza nyene kubera ibintu biraho ariko kuba duhuza icambere harimo ubuntu bw'Imana ko twambaye umubiri ntitwovuga ngo 28 ku 28 ndavuga amasaha imisi ndwi kondwi ntihagira haba utuntu dupfa ako twebwe ibyo dupfa na byamabiruti ibintu twopfa ucinyandikira kuri WhatsApp ngo bite nayishyuye imisi ngo uko kugara kwawe rero n'abandi reba bace baza bakakuvugira ni nahe batazi wowe bityo ngo uribuka Imana yagukuye nkaho umenga ico kigeragezo yo mwari kumwe ntituba twari kumwe ntuzi ivyo bigeragezo ko nabiciyemwo umukaze wumva ngo yacugara ngo wowe Imana yagukuye nani Imana nimwe nayo uraheze basurazi realite tubamo ya ndabizi ya ega abantu babona iyi episode y'iminota 20 bakavuga ati aba tipe baje iminota 20 heze bacha bigira kwinezerera bacha mu kabenzi bacha bigira mu kabenzi ako si babiri aba ubundi buzima bunini nya tubamwo utari ibi bintu bya filme mare kugira ati libera bujyanye usigaranye isaha imwe ni giki wokora bwanyuma gusenga cyo nico bamwe gusenga nico bamwe no binjyaja ku mana uca mpamagara abajama ndababwira nti ndabasezeye rero ndabasezeye aho nyene ibati natubwira abajama biwe bane nta bagenza gira tubwira abajama bawe bane abajama Vanilla Vin CK The Black Box Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Steph Media. Chino for this industry ya Buja Flavor. Chekinya makuru cyo kibazanira bishavuga muri industry ya Buja Flavor. Ngo tuma tubikora reka to dukengurukira Imana amadusa dukengurukira abakunzi ba Steph Media kuri 5 wherever you are turakunda cyane abakunzi b'umupfakazi right now turi muhira iwanyu twabatengendere ariko si wanyu mwenyene na je ni wacu kora umwana w'umupfakazi nawe benshi bavyanga no gumashikira umuntu ntafana ndamufana nyene birabasha mafu yes dukumwe na Raba hapa Raba ça va bien tu vas bien ça va ça va bien ya nkoko nginga ça va bien yes Raba hari kintu meje kuvuga nkeneye yuko umfasha byaje umenyesha makuru ntaho umufana umenyesha makuru araho umufana nyuma y'akazi kandi biri nivyo nta makosa ari ariko ari abantu bampoye ko ari umufana w'umufakazi haro nuone jo ya kwa mufana wacu kandi ari mumenyesha makuru birizi ko gufana ni uburenganzira bw'umuntu ari wese donc ni nko gucungura twese turi abakandida bica burya ni kibazo cyarifuza kubaza niwe na abasipatia takaribu unasikia ncha inkoko uko na marara nayo ndagukarabisha ego sha merci sha uriko urumva birusenge senge amen ya nkoko rest in peace aheza mwijuru guys ni ko ndavuga ati rero Raba burya umuntu yoshigikira ikintu atagifana nibaza ko tugishikira utagifana ucubinjyaye ikintu cyose ugishikira ugifana ko gufana je ndabibonamo nko kwa pressure gushigikira nibaza rero byose ko babirimo wewe ufate ni nawe mufana ukomeye cyane utanze nawe contribution like jewe abantu nabwiye ati jewe ndumufana w'amafilme yo ngamu Burundi ariko ku muntu ariko arakora cyane ndamufana de plus que mwebwe ko yamube jaloux kugira ngo nawe nyine mukore urumva iyi muntu arashigikirwa none aje gushigikira umuntu adakora Raba ntishobora ntibashigikira udakora
yani urogerageza kumufasha kugira ngo umuduze ariko biraryoshe gushigikira umuntu ariko arakora sico kimwe nuko bashigikira wundi ariko arakora gushigikira umuntu ariko arakora nawe bigutera intege kuko umva usanga nawe utamani nko gushigikira itimi itsinda iyo ufana ikipe ubona ibizi turaze nk'ubuje nta mupira nzi mugabo Paris Saint-Germain irimo Neymar irimo Messi irimo Mbappe n'abandi iyo kuyifana urumva ko c'est facile kuko urumva ko ni ikipe nyene ibiri kirakora ibintu biri mwene bisku bafana ho muri nyagasani inyungu z'agafiri abagabo inkoko z'abafana yarazima izi ni inkoko z'abafana abafana bubahwe nyene kandi icumwe ko murabuka cyo gufana umuntu nyene agufana kubera ko uri kurakora cyane abo batoneka gukora ngo izi nkoko nosubira kuzibona ureka gukora ibaze utari kurakora biragoye rero n'aba bafana bacu babonye ko turiko turakora bahitamo kudufana bahitamo kudushigikira rero n'umunyamakuru kudushigikira akadukunda ni ibintu bitahuritse none mbere ikibazo nibaza ati mbega bari bakeneye ko tuja gufana za filime z'abanyarwanda canke z'abatanzania mbona fani ariko arakora mbona Sabasa ariko arakora mbona Libera ariko arakora amazi ni ubuzima amazi atanga ubuzima turasabwa kwihereza amazi meza kugira tugumane itoto n'amagara meza ayo mazi nayo se yandi ni amazi kandi n'amazi meza cyane amazi y'agaciro kandi n'amazi azimbutse nukudufana mu buryo bwo kudushigikira yego kandi namuntu ushigikira ikintu atagifana shoko twubahizane rero tubanze dufungura Jayisi bakunzi ba Step Media kuri 5-7 bakunzi b'amareresi yacu yo hano iwacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi yes tubabwira ko tubashimira cyane memisi naho mutariye ku misusu generiye bashinda hanze imikula imishiba pila wiko fresh like walipika ibintu bibakunze kuvuga ngo mu gifaransa ngo amafrite bitu bitungu bimoja hivi vyatesa afu vyatesa umufakazi mutazi ibyo kujya by'umufakazi kuno babitesa ibyo kujya biburira umugabo turi bikura se batoto umufakazi nimeshiba vraiment ko fresh sana like urabona ko na ka presentation kahindutse karatandukanye kandi ka mbere nako navuga bonjour madame monsieur like this is all byose byahindutse like right now Safani yadufashe neza like cameraman wanje yahaze sikeri examine fresh ni azari bien yes bakunze Step Media kuri 5-7 rero sindabishisha amajambo reka rero dukora igikorwa cyatuzanye tuvugane n'abakunzi banyu n'abakozi banyu ariko abavyeyi banyu muri film reke babikora byinshi cyane babikora neza cyane baviskoramo neza cyane ariko jewe ku bwanje kubera yuko babubaha kuko identity yanje ni iwanyu bavuze ati kubera ko twubaha abakunzi ba film abakunzi b'umufakazi beni turemeye yuko tuhagarika ibikorwa twari turimo byo kubakorera umufakazi ariko bumve ikiri muri program icyo dushaka kubifuriza nico dushaka kubahereza bivanye no muri mwaka uratse ko badavuga byose ariko baraza kugerageza base babahe n'igice kimwe cy'ibikorwa like bagiye kubahereza muri no mpera z'umwaka reka dutangure kuri Fani ni yayise nashiba meze fresh meze neza ndabashimira ko namwe tugendeye bemaze igihe nafungura neza ko munsi nariye n'amapeti ndahaze frame urahaze Rivers umufakari afuro turemerana sana asikunda kubaha sana nanje kabisa nta mpamvu kutakubaha Beni ega nawe uriyubaha ega umuntu baguhicu nawe wiha kandi avuga ngo utiyubashe ntawe uzakubaha kandi ngo utubasha abandi ntawe uzokubaha cyangwa nico baguha kandi bimenga niyo slogan yanyu nkunze gukoresha like turabasavye ko tububaha hanyuma namwe bwimutubaha utanyubashe sinzokubaha gahunda ni yayindi niyo nico ndaguha ari naho ndakigwiza ahubwo muga uwo ni Ribat yes ari foto iraho narigeze kuba ndayibaza Fani yaranyishuye kubwe uruhande rwe ariko nshaka ko Libert nawe anyishura ku ruhande rwiwe Libert novuga iyi foto iri inyuma iwawe wigisigura iki kuri wewe ni foto
ndayibona ifoto ariko ndabona mengari mu message nini ya cyane irimo tiger irimo tiger uracha ico ingwe igikoko intare ni fani no wanyigishije gutandukanya ingwe n'intare muri kine tweze bari tubwere ingwe intare n'inganye ifite ibintu byinshi ndayizi gusa muri mucongereza like tiger tiger ndayizi nyine ndayizi akandi hariyo difference ya tiger na panther biratandukanye panther izwi mu bintu byo kwibuka kidashirabura ariko hariyo na wolf ni ubwoko hariyo donc je ndizerera mu design y'ibikoko kuko uzorabe n'imodoka urana amatara y'imodoka akenshi ni symbole y'isura y'igikoko runaka genre nyene design yes yo foto rero kuri wewe Ribera kuri jewe ndakunda tiger kubera ko ni tiger ni igikoko ntikizi gusomborotsa abantu ariko igisomborokeje kiba kibi cyane kiriyubaha ucubashe mu bana neza ariko utacubase itacubashe bitakuba problème ça je tiger ndayikunda kuko je role model wanje muri film ni Donnie nawe role model wiwe ni Bruce Lee nawe ya believing in tiger so I'm a tiger kabisa guys no musiraro fani like nashimye ko nza ngaha ariko ni invitation nahawe n'abana ba umufakazi ati Beni urabona ko twozi ko ciza twifuza yuko wo tubera yuko mu kibanza ciza twari kuza twe tukagisangira na fani ariko turashaka wewe ari wo uzuza ko representer like twebwe nk'abana b'umufakazi twebwe nk'abasanzwe bakunda umufakazi uzohatubere bigende neza rero nashitse nafunguriye nimekula nimeshiba na ibabwiye like fani mbega guteka byatamwe gute pika bitubisuri kabiri jewe natanga guteka tumenyera abana bahariya ntavyo bamenyereye cyane guteka nkakujya ateka nk'abasenegale ofete je natanga kumenya guteka bise 17 18 gushikano umufete urabimenyereye nibisanzwe kuri fani la gusa nuko nyine ubu nyine ntakironka umwanya mwinshi wo guteka eko nari kugiteka ni hajya ugeza oya ashatse ndarenza hajya bivana n'ibyo n'ibyo abete bivana n'ibyo kurateka ibyari byo ariko gusa vraiment sinavuga ngo nukugira bikabana n'utekeye bikanavana none keka voilà urumva benshi uretse ko je nigeze kuba nkora ibiraka byo kuja guteka mu seminaire mu ariko fari je nshaka uno musi je nabiriye nabifunguye like kandi nivyo kujya bibyari bijoshe cyane je kubganje nariye gushika binanira kana kugira ati umushitsi mwiza nuko yoja bikamunanira apana yuko yoja agaheza ifu kujya bikakunanira ko tumenya ko twoko ahaze like ndifuza yuko umunsi umwe uzotegura nk'abafana bawe ari 3 canke 5 ubatekere bumva ico numvise ego prem nzobikora igihe kimwe umwanya ni wagukundira afu ndabona atamanya mufise kweli ni bibazo bari bagira abanyankira ariko kwera ababubaha mana yanje sinzi ico babahaye ngo abafana barabubaha sana ariko Ribera nshaka kusigurira ikintu wowe umuntu wumvise ati umufana utawuriki umufana umva se kuvuga ati umufana iyo zina nahura kari umuntu akunda ikintu bitewe nuko akibona ariko nabonda baklasa hari ababikunda abo barabafana dufate nk'abafana ba football yo muri y'Iburayi abo kweri ntibarigera bajayo benshi bayibonera kuri ecran gasanga n'umufana wanaka bitewe n'ivyabo no umuntu akora rero abafana rero jewe ico nico cyambere hangura kumva bitewe n'igikorwa umuntu yakoze ariko ngiye deep hariho n'abafana badakunda umuntu ku gikorwa yakoze ahubwo bamukundira behind the camera uko witwara inyuma ya kamera ugasanga umuntu yagukunze wewe wanyawe kuko kuri ecran ntituri banyabo ugasanga yafanye wewe wanyawe kandi iyo umuntu kenshi yatanguye gufana yafanye wewe wanyawe n'ibikorwa byawe aca bifana kandi waba umufana w'ukuri yasho fani mbe bibaza yuko iyo bishite umuntu agahimukira umufana like consequence imbi akunze kubura nyedazo niza gahimukira umufana ishaya consequence ni nyishara na filme riba tigeze kumbwira ni filme ni nkuru cyane filme igeze kontera nyine y'umuntu yafana ari umufana wewe kabisa hama haragira igihe sinzi uwo umutaragira ikosa nyine uwo mufana aramuhemukira hama kubera ko abantu bose bari bamaze kumenya yuko ari umufana kabisa ishika aramwononera izina gushika yaho apfa arashavura yaramushize hasi nyine ebana aramushira hasi iyo sera
irababaje namba ari filme y'inyutse imeze taito nari ntanibuka nongera cyakanu kuri iki kintu gusuzugura umufana bimeze nko kwirukana umukiri hariyo amaresitora amwe tugomba kujamwo ukicara ugahiga umuntu agusereva ukabura ugahita wihagurukira cyangwa yaza agacabarera ngo mufatiki ukamubwira ati ibyo nibyo bihari vuga ibyo tukuzanira uri umukiriya uri umuntu abangutse uca usohoka tuvuga ati ahanya ari tunakoze rero abantu bamenyereye kuza barubaha like bajya abantu babashigikira ivyo nabivuze kuko iko kuri umunsi turi ngaha kubw'abafana je mba naje ngaho no munsi muri nonzo ya Fanny Lavine naje ngaha kubera mwebwe abafana no munsi tuza kuyaga agaciro kamwe bwe novuga abastar banyu babahereza like kuri kijya kintu naco abantu bakunze kuvuga ngo twebwe abastar cyangwa mwebwe abastar cyangwa bajya abastar bakunze kugusuzugura like gufata kutari kumufana biba bivuye kuki baba bafatiye kukiganibya habaho misunderstanding bwa mbere kudatahurana hari n'igerega bibaza ngo umuntu wamufashe nabi utamufashe nabi ukora ko wamuhaye kuri kwawe nka kundi tugenda kudiraga abakobwa bakatwangira abantu ruvuga ngo yarantindo ngo yarambabaje no yakubwiye kuri kwiwe ahubwo niwe utakwakiriye ico ni kimwe misunderstanding kuba wihenze ku muntu hajya ari twagiye muri studio tugiye kwifotoza ifoto hacha haza umuntu ambwira ngo niba gukorera amafoto ngwe nakonga gukorera video hanyuma arambwira no acavuga ngo baramumbwiye kwera ingaragara ariko avuga ndiyumvira none ko tubonanye ubwa mbere ngaye gute bamuhaye ama information atari kandi nawe agaca yintegra ngo nibyo hakabaho rero nuko ushobora no kuvuga nabi cyangwa ugasanga wabasuzuguye biva ku mpande nyinshi ariko jewe n'uburi gihe umufana namanzi kafise rezo abafise rezo kubyabona ariko nabo baze baratahura hari gihe tutaba turiko turagara mu byukuri Yesu ugasanga umufana yaramaze kwiha igicapo mu mutwe ugasanga sikumeze yo kubgawe sivyo none gafani uyo barakunze kubivuga ko ngo arakunze like ngo kutishura message ko la fois passée la kuheruka twarabonye abafana bavuga ati Beni fana bari mu bintu byinshi cyane ara navyandika mu commentaire tifana bari mu bintu byinshi cyane Libero akavuga ati Libero we fumate bakwishura ariko jewe baramaze kuvuga ko ntishura je sinishura message baramba ariko like ariko intu bakwiye kuza baratahura je kubwanje mu rumenga habamwe uca kinini Libero yavuze gutahura fana gutahura urumva gutahura ni byiza kandi ngiye ko nshimira nyine bamaze kuntahura ko atari kugaragwa ari kubera umwanya muto arike ripati yigeze kwandika gushira kuri stati akantu naho nyene kakaza kubabaza abantu ariko kwari kuri umuntu uramufana uramufana ariko si ngombwa ngo muce mugira mu inshuti mugume mwandikiranira bite waraye gute waraye neza wafunguye wagize ba Daniel na mufana mugabo nta nimero yiwafite rero kuba umfana hamukanyandikira sinda kwishure ukaca unyanga kubera ico kintu ntubumfana frame wapi no mfana aho onyi sinzi ukuntu novyita kubera ni benshi dufana tutanazi nanye ariko tukaguma tubafana tukumva twona bavugira ibintu batanemidutumye n'iki niga ahubwo twe turi n'abana beza ibaze twe gufata umwe abantu mukunda Bruce Melody mwamandikiye ryarabishura ryari abakunda Fizo mwamandikiye ryarabishura ryari Israel Mbonyi mwamandikiye ryarabishura kandi bose ndazi murabakunda ariko jewe Liberty ntakwishuye wagaye wadatahurana simpaka ariko je mu rumenga nitwo bifata ku mwanya munini cyane kuko nta mustar numwe amaze kuba Ufise ya zina giyongera ko star umuntu w'icamamare atagira iyo message mukurikira ku mugongo misi yose yo kugara uretse no kuvuga ngo umusaya gusa we Benisho abantu umuntu wese ariko aragira ama responsibility yiwe rero kuba acha aba umuntu aronka ama message nkaho turonka ndagushiriye musibyo kunshiriye kugabaza urumva ufite ama responsibility yiwawe ukacubwira ko ukaronka ama message nkaho turonka ku munsi ukaja gukora ibyo bintu bitunga umuryango no kwishura ama message n'ibyo ukunda kiretse uri babana nyine ba telefone gusa biki telefone kamwe kini naco ntokura umufakaza ari telefone gusa uretse no gukora telefone nje nawo no bantara umustamba bise ibindi nkora bikugira umuryango wanje ubeho sinoronka umwanya wo kugumanishura ama message atari make sawa mugaba ari byinshi biragoye ndibera uruvuza ati last time hari saa 8 z'ijoro ariko nihenze ndazamwo connection vuga se kwihenda je kenshi nkunda kurazamwo connection kujya nawe wasinziriye warushe hanyuma mzanungu umuntu yanyandikiye kera kamisaje munyuma apere ndabanzira iranje nandayi urabona uri mwitiro ndayikupa zubiri apere kandi njandita njandana mukupa namwandikira ati nukuri ndaryamye acangira ngo byuka
ari umuntu akwandikiye uko ndabyuka nyene ngo ndamaze ni gute ni sawa none gashaka kumvyo ya masaha washaka tuvugane biki ngo twoba bagenzi hey no ikwerekana nga byuka numva nenze ngo ndamuganye basaca mbwira ngo basi tuzuvugane ejo byuka twoba bagenzi ndakunda filime zawe urimvira bro none rega twe natwe turakeneye our time ni ukuvuga ngo umwanya turonsuri free subo guca dukora ivyo bintu ndafise umwana ndafise responsibility maybe I'm with my wife none sha nze kukwitaba nakazi kanya hari n'igihe muzokwitabwa n'undi muntu atarije ni kuri kwimana so ni byiza ko batahura turafise natwe ubundi buzi n'undi buzima tubamwo si ibi gusa twamamo tukiri ngaho nyene ribe novuga abantu bakunda kunyandikira ngo bitefane ndakunda filime zawe ngo natwe baba bagenzi umuntu wese azi yuko akunda ibikorwa byanje n'umugenzi wanje kabisa nuje uri kurambaza ngo twaba bagenzi wowe uri umugenzi wanje abo bikundishe n'abandi avuga uri umugenzi wa Fani ntuzigira bibaye oya uri umugenzi wanje kabisa antreta je kugira ngo nemere yuko canke je ndavyemere je Beni ndi inbox ko ubwo bwenzi we na Fani mufitaniye uzorabe nuvuga filme yiwe kuri Fanny Lavine canke kuri NSORO the hero hari kuri YouTube yiwe kugira ngo nuvuga Libert ayibone neza kuri umugenzi wiwe neza views yego irashobora kujako zikagwirirana ko bakugaza soro rigwira rigiziki zigiye like nama like nuko nyine ariko iyo ugize commentaire Libert avuga ati vraiment uyu muntu ya makomanta vraiment arabamenya na partage n'abagira partage menshi buke tuba tubari kuri farumasi mu Gihosha turabuba hariho message tutigera tubura abantu bariregire turazisoma ngo gusa kuzishura zikari kibazire ariko turazisoma kandi kenshi tuba twitaye kuri messages ndenda pana keep it up za keep it up turazikunda nivyo na kwaje c'est bon byiza ako bajya bandika message ndende sanga twazimenye ko bariko barashira n'indi byumviro ni farumasi ndiho mu Gihosha baba Vanessa ni muri benshi turabazi amazina y'intu turayazi n'amafoto y'intu turayazi kandi urana nkabo si baba nine baguma gusiresa none wafunguye none ariko vraiment ugasanga barakunda ukajya muri groupe yo kurungika link ugasanga nawe yayishikanye abantu numva nabo kubahwa kandi mwese hama kandi kantu gatonya none ko iki ubu WhatsApp abantu bayitwaza ngo nona kwandika message ntiwanyishuye kujya uta telefone biba ari ibintu biri seriye shanga mayinite telefone ni gutera ibati nashaka ko tuvugana urafise umwanya oya nta mwanya mfise tuze kwiga ryari kigiye mugabo uzonyandikira message nk'amajana 5 unyagirize ngo sinigeze ndazira byari naringe muri conference y'umuririmbyi akomeye cyane uvuga ko banje rugari international Harmonize rero turavuga n'abandi bamenyesha makuru akaba arimo rero umuntu umwe ni inkuru ngo ndabatera kugira ngo ico kintu Libera yaravuze cya pere isanzwe acha dutera inkuru ya Diamond Platinum like los type ari celebre cyane muri East Africa bose baramuzi nawe tumuvuga publicity we yaramaze kuyirongera kabisa urumva Diamond urumva like acha mbwira ati urazi ko je Diamond twize kuvugana ati mwigize kuvugana gute ngati je Diamond namwandikiye message kuri WhatsApp kuri ya nimero nyene ya WhatsApp ntiyigeze anyishura namwandika kuri Instagram ntiyigeze anyishura ariko ndamuhamagaye appel call isanzwe aritaba yo vipi mwanangu fresh opoa aruvize ivyo ngena namubwira cyane uko ngena namubwira uburofu acara kupasiye kumuhamagara ubwira kabiri ntiyasubira kunyita nivyo appel sanne no reka kuyita mungu ukazibona cyawo nk'umuntu basha mumba bareje vraiment ndavyaho ukazibona nk'umuntu aritoye appel video tumunani ukazibona gukubitiye appel video ivyo nibi jewe nawo buri umushire wanje na appel video uza kumbwira tutabivugana kuri kwivana none muzivyo ndimo none musanze ari kuri toilette ukazibira appel video kuri kwivana ariko mugaza kamatora hari ngo nashaka ndakura tuze tuba clear hari n'umuntu je urigiye bikunda kuba nkuko nana kivuze last time ndiko ndigisha abanyeshure abwira ni muze mwirinda gutelefona abantu banze umubaze no gutelefona kuri WhatsApp kuri WhatsApp umuntu ntiyikanga kama initahera ushobora kuba wazindutse wibereye neza uhejeje kurya wahaze wavuye muri douche bikurara amasaha ubona nta tiri ufise ugiye ku murongo usanze ari batari reko yirenda mu telefone ufise time je peut-être umutwe washushe ndiko ndeditinga ndungikiraka nini ugaca telefone ngaje ndagukupa nguragara wowe urahaze nayo ndi mu kazi munga peri sanzwe ntushobora kureka peri sanzwe tuyifata ubone uko ari ibintu byakamara umuntu arinza telefone peri sanzwe nubwo yo kubwira gute mani menya neza ko umuntu yashaka nyine yaba yaguha agaciro kabisa WhatsApp kabisa
murayitwaza guys ndabwira yuko rega surprise mwabonye kugira ngo bikunde fani namwe kuri call sanze kuri WhatsApp vraiment bidashobora gukunda Liber nziko ndamukeneye ari ibintu biri Jean ngira namusabe programme y'ikiganiro ndatura amayinite yanje ya 500 nkamuga ati Liber ni gute amayinite nagure n'umufana yifuza ko twoganira ibintu ko bikagenda neza cyane cyo turavuga ati na wewe nizire ko tamuntu yota umwanya fani mu kugura amayinite y'igihumbi kugira ngo ngatokaze umwanya ngo fani biteje ndagukunda cyane abo ngira guhamagara kugira ibintu bikeneye byo nibaza oya n'unkunda cyane ashobora kuntelefona bite fani nuko ndagukunda cyane courage bikoko byite nkohego mungo ucinyandikira kuri WhatsApp ngo bite nayishyuye imiti ngo uko kugara kwawe rero n'abandi reba bace baza bakakuvugira ni nahe batazi wowe bike ngo uribuka Imana yagukuye how mengi cyo kugerageza yo mwari ko tuba twari kumwe ntuzi ivyo bigerageza uko nabiciyemwo ukazumva ngo yacugara ngo wibuka Imana yagukuye nani Imana nimwe nabanyu uraheze uyibwira hari umuntu yigeze kumbwira hari umuntu entre guillemets yigeze kumbwira tumaze kumenyana nabanye nari muri ibintu bya filime no jambo ribatiwe ngo umwana mwiza ngurazi ngigiye nandikiye fani ngo ngacanye ishuri umugabo uri umwana mwiza nguranye ishuri naciye ndamwereka izindi majana 3 zitari ishuko kisindi umwana mwiza ahubwo byarahuriranye kuko izindi majana 3 zitari ishuko kandi nta garanti hari ko tuzoguma twandikira ushobora gusanga ari umunsi nyene ndonze kabisa Tiffany nawe rero ntuce umuponda ngo nuko cyangwa umuvuge nabi no ejo nange zobimbwira nta kwishuye yeah so that's why we need to understand each other but zibara dutahura natwe turabatahura kandi yes kinyo rani kimwe nuko abafana kubwira ati Benije vraiment fani natanyandike nawe ntamwandikira ntanyishure canke Libera no ndamwandikira ntanyishure nawe wenyine ndakwandikira ntunyishure vraiment birananira ko kureka gushika ibikorwa byayo n'amasaga n'abashika Imana waheza n'abakunze Egasha Beni birambabaza amashaka mu nyishuri ariko kurundi ruhande birananira vraiment ko iri kureka kwashika Egasha Beni we basurazi realite tubamo ya David ya Ega abantu babona iyi episode y'iminota 20 kavuga ati aba tipe baje iminota 20 heze bacha bigira kwinezerera bacha mu kabenzi bacha bigira mu kabenzi ako siko babiri aba ubundi buzima bunini nya tubamwo utari ibi bintu bya filme cyangwa nashaka buhena filme mugabo kugira ngo duhege ubuzima bwo kubaho kabisa Guys wakunze rero step ya 5 indwi ndabwira yuko je kubganje ndabitahura kuko ni ibintu sanzwe mbayemwo ariko nikiri kurundi ruhande nabo nyine bari bakwikuza baratahura kujye nyene Libera yavuze ati sibo bituma ariko koko kubwira ati iyo babituma bakishora ziga message zose kumbore bako bamaze no kwicara bakaza barishora gusaba message zanyu hama ibikorwa ntibize bizirasohoka kandi akubwira ati mubandikira kubera yuko ari abakozi beza bijya bikorwa byanyu mubibahereza bikabashimisha agaca yifuza yuko mwoyagabiri ariko nizere ko kurundi ruhande fani urufata umwanya ukagira live eko simerutse muga muntu ndagira ariko simerutse kubera nyine n'umwanya muto umwanya ariko vuba cyane step media tuzoyigira wow atwemere live kuri step media tuzogira live bizaba bigenda neza cyane reka Libera uzotwemere live bijya kandi Libera ko ufite ideni ariko ikintu no kwangira step media ni iki ideni ngufite ari ideni ufite nizeri ideni ry'ubuzima bwa Libera jewe by'ubuzima bwa Libera ndabukeneye ushaka untwara ariko nizire ko ataragera nizire ko nihagera azabudu ushaka untwara ubuzima hari filme naravye n'amajambo yo muri filme bavuga ukumva kwera gutacenze umuntu yaraje aravuga ni ndagushimiye cyane ibintu byose wankoreye vraiment sinumva ikintu nakwitora yakira hari irahari kigigi icyo tuma inkuko je noza nkagushimira tindakudembere ndagushimiye cyane wankoreye ibintu byinshi sinumva ikintu no gukorera kugira ngo ndagushimire Imana iziguhezagire toya tini naho Imana itenda kumpezagira nawe urafite ikintu wankorera kivuge nkundira ndakwica sowe oya icyo si ikintu kiza ariko ariko nica yabashaka nica yabashaka kugira ngo gutwara ubuzima gutwara ubuzima uzobone ijambo siguriye oya pe yamubwiye nti ubujane niba hari aho uwo budandaza kabisa byo kuzarira umusaruro it's good atacho byo kumarira byihuse cyumvikana ko kwicana atari cyiza by the way je nta nyungu nimwe mbona nani umuntu namwishe utabumuhanye oya ntubumuhanye abo nibo bawihanye ufana kajya gahinda so nariko navuga ari byo bintu ati ndagufitiye ideni nawe ngushugukeneye ubuzima bwanje no like no navuze ngo novuga story novuga uburyo no kivugamwo n'incabwenge guys amashuri afise aranayanso by'amashuri ntabi hano oya ntabiri hano ariko Liberi ahubwo tugira ko n'inyuma like ndamashuri ya film warafite reka
nadandaza inkweto filme mu Buganda yadandaza inkweto n'amashuri ya filme itemberereza ibirato filme ya filme n'amashuri ya filme urayafise umuntu twari kumwe yarabivuze ko je ujya mu twari kumwe ujya mu ngiragoroke mana yanje nadandaza ibirato ariko nizere ko kuri ruhande gira tuzoronka umwanya tuganire ko neza ariko kiganiro barakiravye barakimbariye je nacu baracwara kuko umva je nafise umuntu abiraba bene je ibiganiro sinda kandi mvuze imvuga abantu babibaza ngo kwiyemera nafise umuntu araba ibiganiro agaca ama content y'ibirimo bikenewemwo donc summary yavyo mugabo ibiganiro byanyu ndabyugura kuko nkoresha telefone yanje mbya nti uzina makuru ufise umwanya urandabira ibyo kuri step media nabibonye umbwire content irimo kugira ngo dukoreshe umwanya wose no muri tumenya nibiriko biraba kabisa kuko ari naje gusanga nadandaza ibirato uwo muntu twari kumwe yananshoreye cyane hata yaraguteje imbere yarakoze uramushimira boss wanje ariko nizere ko ndabafitiye aga surprise buryaje just step media bibazana tuntu dushasha cyane muri filme like muzabona bishasha like nakamna gaseke nababiki ariko kuri ruhande ni kintu namanifuza kuba bazalibera kubwanje barababimbaza je na mugenzi wanje CK nkaronka uburyo ndabisiguramwe ariko kurundi ruhande kumuntu abamenya n'umuntu ababona muri filme arifuza kubimenya cyane deep like ubu partnership Fanny murumvikana cyane Jeffany she's my friend nawe uri friend wanje ariko mwebwe murabagenzi sana muri close like friends bigenda gute ubwo bugenzi bwanyu wewe bufise uburemere cyane nk'ubu duhuje ubujuju tugahuza n'ubusazi duhuje ibidefo byose kandi kinyohera ukubahana kurimwo kwinshi harimo limit that's why mvuze ubu friends andaza abandi bari kubaza ibindi me for me kwera namaze kubibona cyane mbona mwubugenzi kandi hakabamwo no kubahana hakabamwo na limit fulani ivi bigenda guteribera kuko benshi usanga atabwenzi bwagiyemo bwa cyane hagiyemo n'inkundo me kuri mwebwe harimo limit kubahana hagomamwe bwa bugenzi nyene nabwo rurimo ari urukundo ntabwo mubona simvuga urukundo like bya bindi babona mu mufakazi nguko bugenzi kuko je nagira ubugenzi na safe kuri kamera ya mbere hano canke ya kabiri CK hari inyuma so jewe icyambere n'amahigwe kuko manje ndi umunyamahigwe kubera ko jewe sinzi ukuntu ibintu nari kubikora ntafise umukinyi w'umuhinga nka Fanny sinzi ukuntu nari kubikora ntafise tala ya Fanny kubera ko jewe twamenyanye abantu bahuza nyine kubera ibintu biraho ariko kuba duhuza icambere harimo ubuntu bw'Imana kuko twambaye umubiri ntitwovuga ngo 28 ku 28 ndavuga amasaha imisi ndwi kondwi ntihagira haba utuntu dupfa ako twebwe ibyo dupfa na byamaze biti ibintu twopfa rero twebwe rero ikintu gihari nanje ubusinda cumva twe turahuje ibyo dukora kandi ntiturabana urabona ko atanumwe ari munsi y'imyaka isabwa turazi iyo tuja turazi icyo dushaka twese turakuze arafise responsabilité ndafise responsabilité nta mwanya wo gufyina dufise nta n'umwanya wo kwiyumvira burya bwiyumviro buciriritse abantu biyumvira tuba dufise twe turafise ibintu twe turakora rero umuntu yuzi ko mugiye hamwe mugenda kuri ritme imwe yes Fanny ku ruhande rwawe wewe ubitanga ko ikihe cigwa icigwa ntangamo kuko benshi usanga batwabona ikintu cy'inkundo like by'urukundo usanga by'akazi karapfuye ariko mwebwe ku bwanyu hariyo limit ya limit niyo nifuza kumenya mwebwe mbega bigenda gute hamwe ikibambazi cha limit libère responsabilité zako hivi tuko ku kazi ni hivi hageze bugenzi c'est comme ça jewe cyane bivuga ko nkuko bivuze n'amahigwe novuga gusa yuko nyine hari abantu usanga barahuje birabaye byiza nyene yego barahuje like gusanga yuko abantu kandi tumenye ko abantu ntibameze cyo kimwe uko woba umeraniye na nakazi ngo mwana naka bariko bace bameraniye yego abantu baratandukanye rero ni iki niye conseil utanga kugira ngo nabo nyene like bavyigireho n'abatari babizi babimenye conseil ihari nyamukuru niyo kubahana gutahurana hari ikintu twamye tuvuga cyo gutelefonana bibata nkeneye byihuta cyangwa je ndamukeneye byihuta ibintu by'akazi appel sanzwe nta bya WhatsApp ntaki appel sanzwe akantelefona cyo je nkamutelefona akazi urumva tukagashira imbere tukubahana kandi tugatahurana mu mufakazi n'abantu babiri nkunze kubona Fanny abari kumwe nawe cyane no muri NSORO n'umuntu umwe nkunze kubona NSORO ariko bari kumwe nawe cyane ariko iyo bahuye
hariho pouvoir fulani umenga ni mwebwe muko king na queen like umwe afise nuzenya yo ariko vyose bihurukiye novuga mu rusangi rumwe mvuze muri soro hariya ndabona mo safe ndivuga mu mufakazi ino hari soro abari ruguru ariko ibikorwa mu rumenga bice bifatwa mu minwe na muco niko bimeze oya atari kumwe na soro uri kumwe na muco oya tuba turi muco turaba kumwe nyene ivy'akazi nkuko mbana n'abandi bakinyi bose nabo nyene murabonana nkuko mubanana n'abandi ari n'abandi babonana utarabona bande ariko sidabona kumwe na estime abandi bantu batari muri filme babonana ariko bashigikiye umufakazi sinzi yari yarazi kutobibiri ore kumenga atari kumwe nanje ntaba ari kumwe na muco aba ari wenyene oya n'abandi ndabakumwe azima mvunda gikubajije nta musi rimwe ndabona afana ari kumwe rero wenyene ugeneye mbona mbere cyo nyene gusumenga ko kadefunda gafise je buge sonda ko ndi uri wenyene uratinya oya sininya cyangwa rwa rukundo baba wifuza gupartager n'abandi ndakunda abantu ari umwamikazi bashaka bamugendani oya kugadefa vraiment ndagafise je sinkunda kuba ndi je nyene sindabikunda nyene mba numva ndi je n'ukuntu mba numva nyene umenga afu kenshi reka tuzera tubaza mwinshi ngo kwibaza like kweri ikeshi iri kumwe na Libert naho Libert kenshi ni washaja kuri voix sindakona uruko mutwara Libert heya mwana ndamutwara jejo Libert vuga urinzu ntwara nuko mba ni reverse mwana ndamutwara Farije ilbaye yuko iyo bari umwana yakuze waradetse cyane ukiri umwana uridekaye oya ye benisho eregaye ndakunda kuba ari wenyine akugana kabandanye eregaye eregaye iki bandaje nabandaje nisiyo turahenda abantu eregaye iki ne kuri bibandanye nta musi nimwe ndabona fana ari kuri volant bari kumwe na mugenzi wagiye mu bikorwa na Libert nta musi nimwe ndabona fana ari wenyene ni ibintu afite biri mixture ukuntu ariko rimwe na rimwe ndabaje nyene benisho nkiyo ndi muhira kenshi mbadije nukaye ndije ariko mwibarabara cyangwa ugiye mu bantu cyangwa ngiye mu bantu reka nkubwire ako kantu k'imodoka amazi ni ubuzima amazi atanga ubuzima turasabwa kwihereza amazi meza kugira tugumane itoto n'amagara meza ayo mazi nayo se yandi ni amazi kandi n'amazi meza cyane amazi y'agaciro kandi n'amazi azimbutse Fani akunda telefone ntimupfe kumubona ni kuvuga we iyo abonye mpari aca profita ko nja kuri vola kugira ngo agende aratripota telefone nico kibazo ko amaze guca kumuca amahera mande menshi ya telefone kuri vola yes ariko gushakira kuri cyaki ndi nyene umva message y'abantu bamwe yishura kumbure yakazigwa n'abandi bakeye yakazi na y'abasheri ja vrai barimo ariko nizere yuko umufakazi ufite abasheri benshi cyane nawe utabizi so ufite abasheri benshi step media turazireza yuko ufite abakunzi benshi cyane sibyo nega Libert ninga mu gukatisha ikintu yaje brave ndavuga ati buza bara surprise nyinshi cyane novuga like bivanye kuri ibikorwa by'aba bantu ariko mumbabarire cyane turazi ko twakwiye mu bikorwa byinshi mwako murakora umufakazi fanya ariko arandika hajyanye Libert ari mu mashini mutubabarire cyane oya nta kibazo tubababarire gute muri abacu ntabyo mbabazi ni karibu tunabashimira cyane ukuntu mubana natwe dushimira mugabo warahaswe kutugwaza wese vyiza surprise tutabide uyobona ari ingwaye nk'umutima dushimira cyane abafana bacu twaraye tubonanye n'abaturungitse ubutumwa barabo banyu Imana bahezagire cyane nukuri biraryoshe benisho aka kantu karakomeye cyane biraryoshe ko umuntu akubwira ko agukunda ugihari kakwandika kakubwira amajambo nkari ugihari gusumbaho ndazi ko napfa bose bazomposting sibyo benshi bazomposting n'abanyanka zomposting ariko tuzogukora n'indirimbo bazayikora ariko wontangaribe bazayikora ni muzoyinkorera rero indirimbo noneho barayikorera ko verse ya mbere uzoyiga ari wewe umunsi w'amaziko yafana yanje ya Libert iyo ndirimbo uzofate verse ya mbere abisezeranye twofira rimwe nawe
kandi ikibazo cyari futa kubaza ese mbe Libera uno musi wabwirwa ko ugira ufu nyene mane kubwira ati Libera hujyanye usigaranye isaha imwe ni giki wokora bwa nyuma gusenga cyo nicobamo gusenga nticobamo ntuba injyajya ku mana uca mpamagara abajama ndababwira nti ndabasezeye rero ndabasezeye aho nyene ibati nazubwira abajama biwe bane nta bagenzi agira tubwira abajama bawe bane abajama Vanilla Vin CK Danish The Black Box safe bandanya abandi bane abandi bane abagenzi bawe no actually sikuvuga ngo nabagenzi kise ahubwo jewe sinkunda irigara umugwi sinkunda akagwi je nkunda kuba ndi kumwe n'abantu bake bivanye cy'umuhuriye je sinkunda no kurigara je narigara ngira irigara byo nkundira ko ngira irigara twarazanye mu fakazi n'ibikunda so abantu abagenzi bafise ariko sindi wa muntu akunda kuba afise umwanya wo mwirigara ariko everyone is my friend abizi ko muri abagenzi kandi nda so jewe nta kibazo na kimwe gusa nina itabiyo mana muze murire muze mwicare muri filime yanje murabe nsoro kenda kore ndonga ahubwo barashaka bambwiye ko nsigaje nk'isa imwe tusora episode noca ntegura launch ndabwira abantu muze muri sale ngaca ndayishura kuri project filime zanje ngaca ndazikina bagaca bayikina kuri ecran nanje ndi imbere yabo nze ndasubira mu tuntu tumwe tuzosubira kubonana Fani ho bisaba ya nyuma imwe yo gupfa Imana irakubwira ati Fani message kanda muri Gmail Fani Lavine mwana nakunze cyane warakoze ibikorwa byinshi cyane waraganije gwa n'abantu benshi cyane ndaguhaye 1 hours nabyanze frère yashaje gusenga Fani Jeffrey manaje muri eglise cyangwa tujya muri babana ngo noce bakasiga make up oya breve jewe noce ngenda kugema muri eglise muri eglise rega ntitugatinye kuvuga ibyo gupfa tuzopfa twabyumvise rero ivyo ntitwigeza uratinya gupfa mana yaje sukubitinya mbere y'ijuru ariko ntego n'ubundi twese tuzopfa ariko mugabo tutabizi ivyo ni ibintu nyene vyo kutabizi urazi ikintu nkunda jewe noce nja muri eglise kweri ndakwibaza ibintu mwe n'ivyo jewe mba numva atani ico wowe ugiye kubwira Imana igihe cose wamaze utari bwasenge mba numva ahubwo uhawe amahirwe yo kugira apana gusenga kuko nawe n'amahirwe urinze ubwirwa yuko usigaje n'amahirwe abo je nibaza yuko ikintu utakoze mu myaka wari umaze imyaka 20 cyangwa 30 ntushobora kwikora mu saha imwe oya nabyo niyo saha imwe yo kunanira bisigura ko twomenya ko twitegura kirikana ngo twitegure everyday Guys bakunzi ba step media kuri 5 bakunzi b'umufakazi leo nimekula kuku ngenda gisubira muri kula kuku kubwa sana yes tumepewa kikwembe tukapewa magift tofauti like kandi ivyo vyiza cyane twifuza yuko mubashigikira kuko mutabashigikira twebwe muri step media kazi gacagahera sivyo none gafani cyane no muri soro kandi soro biko bitwara neza cyane uko bigenda neza cyane so biragenda neza nubwo je gusanga umambwira aba bantu basoro so ntishobora gukunda kibaregiriye cyangwa inyaruka ibintu kubyakira uku kubera hari ibindi bikorwa byinshi nyene ntegezo gukora na hari na post nakoze kare nabivugamwo jewe sinoshobora kabisa ko soro izaregiriye makundi nkuko bimisaba narabigerageje mfise izindi ngabirana Imana yampaye ngoma nkoresha hirya no hino niyo mpamvu ntivyoshoboka ariko ibibonetse muzoze muravyakira uko kuko hariho nibindi mubona regiriere mfisemo touch ndavuga umupfakazi nibindi kandi nayo nyene iraje rero kwa mbere hazosha gutwika pe yes ni kibazo like cyo mu busoza kirariko kirakenewe turakeneye ko tubimenya nka twebwe dusanzwe turabafana ba film ndundi bafana bo mupfakazi bafana bansoro abafana batwafa abafana novuga wewe sasanzwe kinirerese ngayi bacu urumva abafana ba step media kabiri 5 Libera umwaka urahetse tugeze mu kwezi k'umunani right now mu kwicenda siko mbega muri twafa gute tuzokurira indege cyangwa tuzokurira bus mama twafa anapenda ndege Mungu wangu tufashe tumenyereje Yesu wewe anapenda ndege atuenda hata Dar es Salaam inshallah Imana tuzize kubanza bigenda neza cyane ariko bizogenda neza Fani tuvyize Imana ibishatse Imana nyine je duteguriye umwaka Libera dashize kwa koro ntibikunda kubera manager twambire basi bikwa bari mu ndege haryushiki we mu ndege urazi ko nanjye ngo tugira ibintu byinshi kumbisana duke dumwire ngira ikintu cyakubwiye biri mu ndege kugira numve yuko indege ikenewe cyane nanakim
chata oya gisumwa nayo nkoko twaringa acha ire kandi rero inkuru mutari muzi uri kujya nkoko twayisanze biri mwigisha yuwe gushayemwa amagi agafakazi kanje nakabaze sangamwa amagi umukobwa wanje niwe yaririgi umwana ari imbere n'abakiranye umuhererezi no munzu ya turafana yari iryo rigize yereka libera basha ndabashimire cyane asante sana kumenga service byo kukumambuka asante tubwire libera cyakora bigisura hose kutubwira ivy'indege oya ko ndaraba asante sana hama kwa mbere murindire série umupfakazi saison ya 4 kwa mbere tariki 5 bizosohoka episode ya mbere mwe murabikira bagenzi banyu mugire ama partage ya cover kugira bose babimenye kwa mbere no kwaturira ebana hayirereyemo kandi harimo ibintu byinshi ndetse mutombazi ibibazo byinshi ko nuko nyene mubibona kabisa kandi nakomereye yuko twabona episode ya mbere like na jewe ari ibintu mbashaka ko bibama nka surprise mba ndifuza ko babisohora amacinda bibona amacino ngivyo mbaza tuzogerageza umurondere fani mu bindi bishasha mu bindi biganiro bigiye bitandukanye muzomora nko fani na Libera batubwire byinshi kuri ivyo kuvyerekeye akazi kabo cyane cyane katwafa sivyo ne Libera cyane cyane nensite kuri kumupfakazi ya le 5 vraiment nagira ndabwire umuntu yaravye umupfakazi season zaheze agikora umupfakazi n'indi shusho isa nkaho mengira tangaje nico gituma twari twafashe umwanya wo kwitegura n'ubu turacayikora ariko lendi ntagisivye kabisa lendi rero donc nabaye wakangaye muri komate murambona abantu ushango mbaye wa mbere tuzora wa mbere arinde tuzobona amasaha ya Hilibert saa 3 ku munsi wa mbere saa 3 zigitondo umupfakazi wagize ati saa 3 ngo n'umunsi saa 3 n'umunsi w'umupfakazi sivyo kwa mbere saa 3 ubu gufata umunsi w'umupfakazi hazoba saa 3 mande kandi umupfakazi ni mu gukwiza umwaka bashaka turabe vraiment dukwiza umwaka twagize 100,000 subscribers ni kwimana dukwiza ibihumbi ariko ino namvuga Libert kuri tudakwiza ibihumbi ijana vy'ama views biba kamenyere kujya tumenyere kuri 40,000 kuri umupfakazi ibaze nyine birashoboka imana dufashe bizoshoboka cyane ko hari abafana bagenda batwereka ko babirimo twebwe dukuriza filme nabyo twoshobora ariko abafana bamwe bukuri babishatse bizokunda kandi noneho ni intambwe bigeze ko simbi tubandangirize ngaje nizera neza ko bizo ni question du temps kabisa igesta kugira yuko cyo kugira subscribe rero kuri NSORO the hero ugere kuri subscribe no kuri Fanny Lavin official siko none Fanny no kuri Step Media kabikata na indwi Step Media muche muza murakora subscribe buri munsi rimwe gosari babahende uvyonda ko rimwe mutabarigeze kumucanga ati papa uvyonda rimwe riri moya turakora maliza ukijana kigiye ko usubscribing reka rimwe reka rimwe kubabesha warayigize rimwe sefirika yakanuka huje kavuyemo bageze byo none Libera ariko ariko jeme ntiyayibagire commentaire ntayibagire kupartage ntabyo bagire igesta kubwira yuko like Step Media kubganyu iri hano ariko abanyi babifisemo uruhara runini cyane ko baraduhezagiye bari mu mbere twakoranye ibiganiro like ba Isaac nabo nyene bari gico bakoze abantu bose bakoranye ibiganiro bwa mbere vraiment tubashimire cyane mu mani zo ko bibahezagira cyane na cyane cyane muri twafa twararonse imihezagiro myinshi cyane Hallelujah. Amen. Sivyo none Libera. NSORO the hero. Amen. Yes, tabashimire cyane rero twayaze byinshi je nimeshimba vraiment sishaka no gutandukana n'aba bantu. Nahaze ngo nitega ma surprise ngo nivuga ati kumbe barazana indi nkoko canke indi dendo ariko nta kundi. Tuzojya undi munsi nawo gutaha tugire bye basha. Bye.